ikaze kuri G4G. Nimba wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tubana muri munsi. Muri rwa rutonde rw'amazina yo kuvuga amazina agezweho y'abana b'abahungu uyu mwaka wa 2025. Uyu munsi tukuzana yandi mazina 10 yakunzwe cyane mw'uru rutonde. Ico usabwa rero niki? Nimba ukunze izina kwandikire muri commentaire cyangwa ushireko like ni ingenzi cyane. Murakoze. Izina rya mbere duhera ku izina bita Mylan canke Milan. Iri zina Milan risobanurwa ngo umunyabuntu. Izina rya kabiri dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Kaiden. Iri zina Kaiden rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina risobanurwa ngo umuntu azi guhangana cyangwa ingwanyire kombata. Iri zina nico risobanura. Izina rya gatatu dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Evan. Iri zina Evan rikomotse mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanurwa ngo Imana yagize ubuntu. Izina rya kane dusanga kuri urutonde turasangaho izina bita Adem. Iri Adem rikomoka mu Batirikiya canke mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuntu. Izina rya gatanu dusanga kuri urutonde turasangaho izina bita Eitan. Izina Eitan rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanura ngo ikintu gikomeye, solid, ikintu gikomeye. Izina rya gatandatu dusanga kuri urutonde turasangaho izina bita Imran canke Imran. Iri zina Imran rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina bavuga yuko ryo risobanura ikintu kiri prospere canke umuntu ari prospere, kuvuga ngo risobanura ngo iterambere canke wa muntu atera imbere cyane kandi agatera imbere anezerewe. Izina ry'indwi dusanga kuri urutonde turasangaho izina bita Leni. Leni ni izina rikomoka mu Budagi. Kaba risobanura ngo ikintu gikomeye nk'intambwe. Ikintu gikomeye nk'intambwe, ikintu kiri fort. Ariko abaratini bo basigura yuko iri zina ari intambwe nyene izina. Leni bisigura intambwe. Izina ry'umunani dusanga kuri urutonde turasangaho izina bita Livio. Iri Livio rikaba rikomoka mu Baratini. Iri zina Livio rikaba risobanura ngo umuco, la lumière, umuco. Izina ry'icenda dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Zain. Iri zina Zain rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubwiza. Rero abantu bitwa ba bwiza canke abantu bitwa ba merveille, iri zina ni iryabo. Iri zina nuko gusa riba riri mu Carabu, Zain. Izina rikaba rikunzwe kwitwa cyane abana b'abahungu mu Barabu uyu mwaka. Izina rya nyuma kuri urutonde rikunzwe cyane haraza izina bita Liam. Iri Liam rikaba rikomoka muri Irland. Iri Liam rikaba risobanuye ngo ubushake canke ubugombe. Hanyuma bakongera bakavuga yuko rishobora gusobanurwa ngo protection, uburinzi. Iri zina nico risobanura. Ariko mu Baheburayo bo ariko mu Baheburayo hoho barisobanura bavuga ngo abantu bandi canke abantu kuri jewe, niko iri zina risobanura. Mwakoze kumviriza iki kiganiro canke mwakoze kumviriza urutonde. Canda gusaba nimba wisanze hano hantu ukaba ufise izina rimwe ukunze, dufyondere kuri like, nta kintu na kimwe wohomba. Hama udusigiye n'aga commentaire k'umuriro muri commentaire. Nimba wifuza andi mazina menshi utwandikire ti mukomeze, hanyuma natwe turagaruka tubahe urutonde rundi rw'ayandi mazina menshi. Murakoze cyane, mwandanye mukora subscribe. Ciao ciao.